Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu Look Media, nkizera yuko muri benshi kandi mumerewe neza. Tukaba tugomba tuyage kubijanye n'igikorwa co gucandaga, muzi yuko ari igikorwa c'igihugu gishirwa mu ngiro n'umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga bita PEV. Uno munsi rero twashimye kwishikira kw'ivuriro ritoya ryo mu Ngagara bita Centre de Santé Ngagara kugira ngo turabe ico gikorwa co gucandaga ingene kiriko kiragenda. Tukaba twasanze ico gikorwa kiriko kigenda neza cane nk'uko umuvyeyi twahasanze yaje gucandagisha umwana Bahinda Francine yatubwiye igituma yijukira gucandagisha umwana wiwe kandi ngo yakirwa neza kuri Centre de Santé Ngagara. Twe twaje kuri vaccine y'abana, benshi mu gucandagisha umwana kugira ngo ndamukingire indwara. Je nabahanura kuzoza baracandagisha abana kugira ngo babakingire indwara, si yuko aguma agwara kubera ataronse vaccine ikwiye. Nabahanura kuzoza baracandagisha abana kandi badasiba ku mezi babahaye, bakabikurikiza nyene kugira ngo babarinde indwara. Nakubwimana Diane yaje ava mu Buterere, nawe nyene yaje gucandagisha ikibondo ciwe, amenyesha yuko babakira neza kandi yuko ineza y'amagara y'umwana wiwe arico gituma amucandagisha. Baje gucandagisha umwana kugira tumukingire indwara z'ivyaduka kandi umwana akurane amagara meza. Nabahanura ko umuvyeyi adacandagishije umwana ntaheza ngo akurane amagara meza kuko ahitanwa n'indwara nyinshi z'ivyaduka, ntaba yarakingiwe ikije cose kiramuhitana, arafatwa n'ubumuga. Yego hanini urabona iyo utunze umwana w'ikimuga kubera atacandazwe bigutera agahinda wewe wenyene. Niyo mpamvu rero umuvyeyi umushikiriye ntiwadacandagisha umwana, uwo mubwira ineza yo gucandagisha umwana wiwe ko ari kugira kure neza kandi agire n'amagara meza. Nibogora Kasirde n'umuforoma twasanze ariko aracandaga ibibondo, akaba yatubwiye yuko igikorwa co gucandaga kw'ivuriro ritoya ryo mu Ngagara bita Centre de Santé Ngagara kiriko kigenda neza. Kanatsinda bobo igituma bigenda neza cane ngo nuko batanze ikirangaminsi, ni ukuvuga ko abana barafise iminsi yabo yo gucandagwa, abakenyezi bibungenze bakagira iminsi yabo yo gucandagwa. Igikorwa kigenda neza kubisanzwe. Abavyeyi baramaze gutahura ko umuvyeyi wese amaze kwibaruka ateze gucandagisha ikibondo nk'uko nawe yaba yaricandagishije agise imbanyi. Rero abavyeyi baramaze kubitahura, biraca no kubaremesha kiyago bakabagendera bakababwira ko ingaruka nziza zo gucandagisha ikibondo, bakababwira n'ingaruka mbi. Rero abavyeyi baramaze gutahura akamaro ko gucandagisha ibibondo. Tubikora imisi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Barafise iminsi babagabuye kubera ntibozira rimwe, vyohava bisaba ko abavyeyi birirwa ngaha ugasanga bashonje. Rero hariho ikirangamisi c'ingene inshasho zitangwa. Ku musi wa mbere twakira inzoya, hanyuma n'abandi bafise kuva ku mezi 6 gushika ku myaka 5 baronka vitamine, amama ya vitamine. Ku musi wa kabiri tukakira kuva ku kwezi n'igice, amezi 2 n'igice, 3 n'igice, co kimwe no ku mezi kubaza kuri vitamine ku mwaka, ku mezi 6 ku mwaka, 2 n'igice gutyo. Ku wa gatatu tukakira abana bafise amezi 9 n'umwaka n'igice. Ku wa kane tukakira ukwezi n'igice, 2 n'igice, 3 n'igice. Co kimwe no ku wa gatanu ukwezi n'igice, 2 n'igice, 3 n'igice. Twanka ko abavyeyi bahahurira ari benshi kugira bagume barindirire umwanya muremure ngaha. Duhereye nko ku nzoya ku musi wa mbere turakira nk'abana bashika 10. Hanyuma aho twakira abana benshi ni mardi na mercredi. Mardi turashobora kwakira nk'abana 21, mercredi mardi turakira nk'abana 15, 17. Mercredi niho dushobora gushikana 20 kubera harimwo abamezi 9 n'umwaka n'igice. Iyindi minsi jeudi, vendredi ni bake. Intambamyi ntizibura, nubwo twavuze ngo baritaba bose, hari aho basanga nk'umwe yasivye kuri rendez-vous. Ico twe dukora baremesha kiyago bamaca ngaha misi yose, baca baza tukabaha uwo muntu yasivye kuri iyo rendez-vous, bakamugendera bakamubura bakataba yaribagiye canke yoba yaragwaje
bakanamubwira ko yoca aba amuzana hakiri kare kumucandagisha. Umuyobozi w'ivuriro ritoya rya Ngagara Ashura Juma nawe nyene aremeza yuko igikorwa cyo gucandaga kigenda neza cyane ku ivuriro arongoye, mugabo akanegura ingene bitugwa n'abantu bake kumvo zitandukanye kandi zitahuritse. Muri rino vuriro ndongoye igikorwa cyo gucandaga kigenda neza kubera twebwe ducandaga imisi yose kuva ku wa mbere gushika kwa gatanu. Hariho incanjo z'abana n'incanjo z'abavyeyi bibungenze. Twebwe twakira abantu bava mu mihingo yose, sabo mu Ngagara gusa. Amakartier yose turayakira, abatwituye bose turabakira. Incanjo n'ukuri zamaze zihari. Ni kubera gusa abantu baza kutwitura si benshi, bivanye n'ahantu bava kugira ngo badushikire. Nk'abava mu Buterere tuvuge akarorero nk'uko bava mu Buterere kubera déplacement ziba zigoye, urumva abava hariya bazari bakenya. N'abangaha mu Ngagara nabone bashobora kuva ngaha mu Ngagara bakaja gucandagisha ahandi. Yego n'uburenganzira bw'umuntu wese uwo ari we wese. Urabona kugira ngo umuntu yiture ivuriro ni ukugiyumvamo d'abord, ni uburenganzira bwiwe. Arashobora kuba avuga je nkorera mu Ngagara, mba mu Ngagara ariko nkaba nkorera muri ville, reka ntware umwana wanje muri ville. Ni uburenganzira bwiwe. Ndashobora kubera hariho saha gusa ducandaga gusa no kuri Hope hariho, urumva umuntu yegereye quartier 8 ni hafi yo muri Nef aca yicandagira icariya nyene, ino akaca abona yuko déplacement ishobora kumugora. Akamono batera nkababwira yuko ni vyiza gucandagisha abana ku magara y'abana kugira ngo umwana akure neza n'igikuriro ciza, n'abavyeyi bibungenze bamenye yuko ngaha amaserivisi yose ijanye n'amavaccination y'abana na vaccination y'abavyeyi yose turayatanga ngaha. Mu gikorwa cyo gucandaga uruhara rw'abakozi b'Imana ni ntangere, kandi ngo udafise amagara meza ngo nukuja gusenga ntiyoja gusenga. Bivugwa na Ustazi Juma Bobo arongoye imisigiti yose yo mu ntara ya Bujumbura yagutse. Ata amagara meza nuko gusenga ntako wokora. Nico gituma mu idini ry'Ubwisilamu nta n'ikintu na kimwe cyasize inyuma. Twama duhimiriza abantu kwiyubara kugira amagara meza, kandi ayo magara meza atangura kuba mama bibungenze. Aho niyo abayisilamu dutegerezwa kuranga. Turigisha neza, hari ibisata byinshi, hariyo amashirahamwe menshi ya afya kwanza. Muri ibi bihe turimo ingwara zizoba nyinshi, iki ni kiza, ibiza bizoba byinshi. Nk'abarongoye idini rya Kisilamu duhimirije kandi turabahamagaye n'ababandi bari bafise bya byiyumviro yuko petetre yoba ari haramu bibuza mu Busilamu ari kizira. Oya, wewe watahuye nabi, ahubwo turabahimirije abibungenze b'abayisilamukazi n'abayisilamukazi bafise abana, nimwijukire kuja kwicandagisha, mwijukire gucandagisha abana. Igikorwa cyo gucandaga ngo nticogenda neza abajejwe intwaro batagizemwo uruhara ruboneka, nk'uko bivugwa na Manirakiza Jackson, akaba ari wajejwe amagara y'abantu muri zone Ngagara. Avuga yuko abajejwe intwaro bakora ibishoboka byose mu guhimiriza abene gihugu kugira ngo bashobore kuza gucandagisha ibibondo byabo, hatibagiwe abakenyezi baba bibungenze. Ngo bigaca rero ku nzego uko zigenda zirarutana gushika ku baremesha kiyago, kugezaho rero abateza gutwara abana kwicandagisha canke abavyeyi bibungenze bashikirwa n'ubwo butuma, hanyuma bakagenda kuronka izo ncanco. Uruhara dufise nk'abajeje intwaro, ubwa mbere tubica mu mice itandukanye. Ubwa mbere turakorana n'abajejwe intwaro aribo batwara amakaritiye agize iyi zone uko ari 9, hama tukabakoresha inama ibereye, ariko tugaca tubahimiriza nabo bakagenda mu makaritiye yabo kugira ngo bakorane n'abakonseye babo, hama abakonseye nabo kugira ngo ubwo bumwe tunze nabo bagaca bahimiriza abene gihugu. Ariko uruhara runini cyane rufise abarongoye amakaritiye, kuko baca batandukira amakaritiye yabo bagahimiriza bikwiye.
natwe tukaja inyuma yabo tukaraba uko ico gikorwa kiko kiragenda, kumbure abenegihugu nabo bakavyakira neza. Uyo ajejwe amagara y'abantu muri zone Ngagara arashikiriza n'ibitaborohera mu gikorwa cabo cyo guhimiriza abenegihugu kugira ngo bashobore kuronka incanco. Iyo bariko barahimiriza birabagora kumvo zo kwiyunguruza hariho n'ibikoresho dushobora gukoresha mu gihe c'imvura, turakenera nka vya birato vy'amabote cankwe mu gihe c'ibiza n'isibe, turya tuntu bifuka ku munwa. Utwo twose turabona yuko ari intambamyi, ariko mu manama turiko turakora bariko barabidutuma, na cane cane dushimira dukengurukira intunganyo nshasha leta yazanye yo kwegereza abenegihugu ubutegetsi, ko turiko turabisaba nijeje abenegihugu bose ku vy'amagara y'abantu ko n'ibitugora biri mu kuboneka. Umuntu agereranije n'ayandi mavuriro mato mato asanzwe akora igikorwa cyo gucandaga, ivuriro ritoya rya Ngagara canke Centre de Santé Ngagara ni rimwe mu mavuriro yitugwa n'abantu bake baba baje kuronswa incanco.